Ibitaro vy'abasirikare vyo mu Kamenge vyuguruye icese inyubakwa zo kubaga imitima no kuzibura imitsi y'amaraso, ivyo bita cardio-thoracique interventionnelle mu rurimi rw'igifaransa. Hatangujwe kandi ikoreshwa ry'icuma bita scanner mu ntumbero yo korohereza abagwayi bitura ivyo bitaro. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Akaba yaciye atanguza ibuye ry'umushinge ku nyubakwa izovurirwamwo abasirikare n'imiryango yabo. Umuyobozi mukuru w'ibitaro vy'abasirikare muganga Mark Nimburanira yamenyesheje ko naho bimaze kurangurwa atari bike n'intambamye ntizibuze, ariko ngo bafise imigambi yo gushiraho icuma bita IRM. Naho ivyakozwe atari bike n'intambamyi zitari nke twarazigize, amashirahamwe atari make araduheraniye, ivyo bigatuma hari imigambi tudashobora kurangura ku mwanya twategekanije. Kutishura ku gihe abo duheraniye biratuma ukutwizera bigabanuka. Ikena ry'imiti ku masoko yo hano mu gihugu ca iwacu riribonekeza rigatuma ibiciro vy'imiti biduga. Amafaranga leta isanzwe iha ibitaro kugira vyikenure ariyo subside ari ku rugero rutoyi. Aha twagomba tubasabe nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu ko mwodufasha kugira izo subside ziduzwe. Mu guhangana n'izo ntambamyi twababwiye twakomeje ibikorwa kandi n'ubu turabandanya mu ntumbero yo gushira mu ngiro yambona kazoze y'igihugu cacu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu iteye imbere mu mwaka wa 2060. Imigambi tuzoshira imbere ubwa mbere nukuronka icuma bita IRM. Umugambi wundi twifuza nukubaka inyubakwa batima imagerie et chirurgie. Mwijambo mukuru w'igihugu yashikirije yashimye intambwe ibitaro vy'abasirikare vyo mu Kamenge bigeze ko agatera kamo abayobozi b'ibindi bitaro kurabira akarorero keza ku bitaro vy'abasirikare vyo mu Kamenge. Ibitaro bimaze kuduga nk'incuro zarenga nka 10 kuko vyari bimeze. Muravyibuka ibitaro vy'abasirikare mu Kamenge ingene vyari bimeze, ingene vyasa biraba uno munsi n'inshuro zirenga 10. None nko biyo tuba dufise indongozi nka Dr. Mark ndabaza. Hamwe bavuga bati siga izina. Hamwe indongozi zose umwe wese yovuga ati urazi icari co ibitaro vya leta kuja gufata ideni muri banki. Ni bangahe barinda batwara ibisata vy'igihugu bafata ideni. Bimwe mpora mbaza nti mbega otrako wedeje wo yikugabira aha weho mare uwo mare imyaka 2 utaragura amabisi twumvikana ijya sosumo uwo yigabira deje wa sosumo hajya ho hera imyaka 2 mutarabona sosumo iproduce isukari ikwiye erega kana karorero raba no kuvuga yuko Dr. Mark yafashe ibitaro nkagwiwe nico bita gukora nk'uwikorera akanakarorera abantu bari bakwiye gufatirako nakarorero nta mikoro yari afise gufata ingurane uri ibitaro vy'igihugu bigafata ingurane kandi bikayiriha ni bangahe ivyo bavyiyumvira bangahe kini cigwa gikomeye cyane iyaba batwara ibisata bose biyumvira uko ndabwiye ko bimeze neza. Aha tuba twarateye imbere. Iki ni cigwa ubu no kwiga ku ntahe niho tuza turigira. None iyo ndababwiye ngo imbona kazoza y'Uburundi 2060 igihugu giteye imbere. Hari abavuga ngo ntibishoboka. None akarisa karorero ko nyerekera ko bishoboka. Uwari guca babwira igicapu ca hôpital militaire do Kamenge kiyagiha akabwira ngo ni ikicongere dushitse kubo. Bose ari kuvuga ngo ntibishoboka ngo amaherezo yakura. Bakaguca n'inkokora mugabo ndabwe yuko hajya Imana irinzi kubwira ngo tubone iki iba yabonye n'inzira uburyo buzovabwo iyo ingene bizogenda. Mumbona kazoza tuvuga yuko tuzoba dufise ibitaro vyiza 6 vyiza ibitaro bivura ingwara nyene zose. Ngane ntimubona
mbonye ndiko ndaraba ibitaro biri ngaha muri Bujumbura, ahubwo hari icigwa nari nasavye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bankorere, batwereke bati ibitaro, ivyo bitaro tuvuga bikwiye biba bimeze gute kugira duce tura ibitaro dufise ibibura, kuko turashobora guca tuvuga tuti hôpital militaire ya mbere tubikwize, duhejeje kwiza ugaca tuvuga tuti turabe nka clinique pesere rwa Gasore canke rwa Karede tuti haburiki, tukaraba habura bike tugaca tubishiramwe bibiri by'Ubujumbura ntizadukwiye, tugaca tuvuga tuti Igitega hari wundi muntu nshimira, burya turafise abakozi rero mu Burundi, Dr ubutwara ibitaro vy'Ikarusi afise umutima nk'uyu wa Dr Mark, hariho abantu maze kubona, hariho Dr Rize, Dr Mark n'ujya w'Ikarusi. Narigeze igihe kimwe ndabwira umushikiranganje w'amagara y'abantu, ntihamagara Dr Mark na Dr Elize mu Kibimba, uco hamagara abandi ba directeur b'ibitaro vyose mu Burundi badusigurira amahera bayajana, ubabwira uti okay ndaberetse hôpital militaire giye, hôpital Kibimba giye, raba ingene yakiriye imeze kari nka centre de santé ajya mu Kibimba mubona, ni hôpital militaire namwe murayizi, ntibace ubanze basigure intahe, bashinga intahe ingene bariko barubaka ibitaro vyabo babidugije, uco baza abandi ba directeur b'ibindi bitaro amahera bayajana ko batavura ku buntu, none bavura ku buntu amahera bayashira. Mwe mukora muri hôpital militaire ndi mwikomera amashi kabisa, mwikomera amashi, kuko urumva abandi barayarya none bayashira ko batavura ku buntu, kuko bijya tuvuga kuvura ku buntu abana n'abamama leta niyo iciye ariha ikariha ivyo bitaro bayashira ico ni kibazo, bayashira he? Oya, iciza kiravugwa, ikibi kikavugwa. Ikibi kiravugwa kugira urwaye ingwara uza gukira ingwara arayirata, iciza naco kiravugwa kugira ngo kibere icigwa abandi. Nico gituma rero tudatinya kuvuga ivyiza tuba twarabonye. None rero nakaryo ko gukenguruka dukeza abarongozi b'ibi bitaro ku mwitwarariko bafise kugira ngo tugire ibitaro koko bishoboye kuvura ingwara zose. Tugume rero tuza turiyumvira twese kugira ngo nko mu 2030 haze hagere ivyo bitaro twabikwije, tuvuga bimwe bita kuvivura, tuti bitaro vi